Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Amakuru aturuka mu bitaro byo muri Gaza avuga ko uyu munsi abanyapalestina batari munsi ya 20 baguye mu bitero bya Israeli byibasiye iyo ntara. Mu Burundi hakomeje kuboneka ubwoba n'ukwikekana mu batuye ku mutumba wa Gasarara mu ntara ya Bujumbura nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu 6 bakekwaho uburozi. Ubuyobozi buravuga ko hafashwe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano. Mugenzawe akagira ingorane uno munsi kuva kwiteke y'uwo munsi nyuma y'ibintu bibaye, umenye ko we nawe uzobibazwa. Abo wabuze umuntu agaca yiyumvira ati jenze kwihora kuri naka, yumve ko umutekano n'ubundi azowubazwa. Perezida Paul Biya wa Cameroon w'imyaka 92 akaba ari nawe kandi mukuru w'igihugu kuze kurusha abandi mu myaka ku isi yatangaje ko hajyamaza gukomeza kuyobora icyo gihugu ku nshuro ya 8 mu matora yo mu kwezi kwa 10 mu mwaka. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri ano makuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Israeli Ehud Olmert yamaganye imigambi ya guverinoma ya Israeli yo kwimura abanyapalestine baba i Gaza. Minisitiri w'ingabo wa Israeli yatangaje ko ubutaka butuwe n'abantu bagera kuri miliyoni 2 buzahinduka icyo yise umujyi w'ubutabazi ukubakirwa mu bisigara bya Rafa. Olmert yavuze ko ibi byagaragara mu maso mpuzamahanga nk'inkambi zihirwamo abatotezwa ku gahato zizwe mu rurimi rw'icyongereza nka concentration camps. Mbere yigeze no kuvuga ko ibi bishobora no gufatwa ku rugero rwo kurandura ubwoko, kandi ko ngo bitafatwa nko gutabara abanyapalestine ahubwo ko byaba ari ukubajugunya. Abakorerabushake mu miryango itabara abababaye muri Sudani baravuga ko umutwe w'abarwanyi ba Rapid Support Forces bamaze igihe birukana abarwayi mu bitaro kugira ngo abasirikare bawo bakomeretse babone uko bavurwa. Imirwano yakajije umurego mu ntego yo kugenzura imijyi iri mu burasirazuba bwa leta ya Kordofan ndetse no mu karere ka Darfur. Abantu barenga miliyoni 12 bakuwe mu byabo kuva intambara yatangira mu myaka 2 ishize. Inkuru ya Wiros murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Abakozi b'imiryango ifasha bemeza ko abarwayi birukanwe mu bitaro bitatu byo mu mujyi wa Al-Nuhud bashinja umutwe wa RSF gukubita abanga kuhava kuko bashaka ko abaganga bita ku barwanyi ba RSF bakomeretse. Hari amakuru avuga ko imirwano yo muri ako gace k'uburengerazuba ka Kordofan yaguyemo amagana y'abarwanyi. Buri ruhande rwemeza ko ari rwo rufite imbaraga. Igisirikare cyarashe imijyi myinshi yo muri ako gace bituma abaturage benshi bahunga, mu gihe umurwa mukuru wa Khartoum n'uburasirazuba bwa Sudani ubu hatuje. Imirwano yimukiye mu majyepfo n'uburengerazuba harimo na Darfur. Donald Trump yavuze ko ibihugu bikorana ubucuruzi n'Uburusiya bizashyirirwaho amahoro yo ku rugero rw'100% niba Moscow itageze ku masezerano y'amahoro na Ukraine mu gihe cy'iminsi 50. Yanatangaje ko azagurisha intwaro zikingira ikirere, ibisasu bya misile ndetse n'izindi ntwaro ziremereye ku bihugu by'Uburayi biri mu muryango wa OTAN bishobora kuzohereza muri Ukraine. Trump yabitangaje igihe ari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte muri White House ku munsi w'ingenzi muri diplomasi ku ntambara ibera muri Ukraine. Mbere kuri uyu wa mbere intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kellogg yari yahuye na Perezida Zelensky wa Ukraine i Kyiv mu gihe minisitiri w'ingabo w'Ubudage ari Washington mu biganiro na mugenzi we wa Amerika Pete Hegseth. Komiseri ushinzwe ubucuruzi mu muryango w'ibihugu by'Uburayi EU Maros Sefcovic
aravuga ko ubucuruzi bwayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bufite agaciro ka miliyari 84 z'amadolari bushobora kugirwaho ingaruka n'ibi biganiro by'amasezerano binaniwe. Yabivuze nyuma yo guhura n'abaminisitiri b'imari muri EU baganira ku buryo bwo gusubiza ibyo Trump yatangije akangisha ko ayashyiraho amahoro yo ku rugero rwa 30% ku bicuruzwa byo muri EU. Abategetsi b'Uruseli baravuga ko urutonde rw'ingamba zishobora gufatwa rwamaze gukorwa, ariko ko ishyirwa mu bikorwa ryazo rizaba rikererejwe mu gihe ibiganiro bigikomeje. Aya ni amakuru ya BBC. Minisitiri w'ubutegetsi muri Siriya aravuga ko abantu barenga 30 bishwe, abandi 100 bagakomerekera mu mirwano yabereye mu mujyi wa Sweida. Ingabo za guverinoma ziri kugabagayo kugira ngo zigarure ituze mu yindi mirwano ishingiye ku moko mu gihugu kuva Perezida Bashar al-Assad yahirikwa ku butegetsi mu mwaka ushize wa 2024. Inkuru ya Hugo Bashega uri Beirut muri yumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Iyo migwano yadutse hagati y'abagwanyi bo mu bwoko bwa Bedouin bo mu ishami rya Islamu ry'Abasuni n'inyeshamba zabo mu bwoko bw'Abadruz bo mu ishami rya Islamu ry'Abashia. Abavyiboneye bavuga ko itana mu mitwe ryadutse nyuma y'inyuruzwa hamwe n'ubusahuzi ku mudandazo w'Umudruz ku wa gatanu, bica bituma haduka ukwihorahorana. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwavuze ko ibiriko biraba bishobora kurengera. Abajeje umutekano bakaba barongetswe ahabera izo ndyane ngo basukemwo mabisi. Ubu n'ubundi bwicanyi bukurikiye ihirikwa rya Assad mu kwezi kwa 12 guheruka, igihe yakugwa ku butegetsi n'igitero cy'abitwaza idini rya Islam. Imigwi y'inkehwa irimwo n'Abadruz yarerekanye umwitwarariko itewe no kwizezwa gukingirwa n'uburongozi bushasha. Abategetsi muri Nigeria baravuga ko murambo wa Muhammadu Buhari wahoze ari perezida w'iki gihugu uri kujyanwa mu gihugu kugira ngo ashyingurwe muri leta ya Katsina mu majyaruguru ya Nigeria. Yapfuye ejo hashize ku cyumweru afite imyaka 82, agwa mu bitaro i London. Buhari yategetse Nigeria inshuro ebyiri, bwa mbere nk'umutegetsi wa gisirikare mu myaka y'igihumbi 1980, aza kongera kandi gutegeka atsinze amatora mu myaka 10 ishize. Perezida Bola Tinubu byitezwe ko ari bwitabire umuhango w'amasengesho mu mujyi Buhari akomokamo wa Daura, akaba yanatangaje igihe cy'icyunamo cy'iminsi 7 mu gihugu cyose. Jacques, urakoze Prudence Ngyumva kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Amakuru aturuka mu bitaro byo muri Gaza aravuga ko uyu munsi abanyapalestina batari munsi ya 20 baguye mu bitero bya Israel byibasiye iyo ntara. Ibi bibaye nyuma yaho abantu barenga 30 bivuzwe ko bishwe ku cyumweru. Igisirikare cya Israel kikaba cyavuze ko ikosa rya tekiniki ryatumye abantu 10 barimo abana 6 bicwa igihe bakusanyaga amazi yo kunywa. Ni inkuru ya Yolande Nel mugezweho na Ivete Kabatesi. Nk'uko byemezwa n'abariyo, igisirikare cya Israel ngo cyakomeje kugaba ibitero bihitana ubuzima bw'abantu mu mujyi wa Gaza, mu majyepfo yaho ndetse no mu nkambi y'impunzi ya Nuseireta. Muri iyo nkambi iri hagati mu rusisiro rwa Gaza niho nanone igisasu cya misile cya Israel kisha abana 6 ejo hashize. Amashusho ya video yahererekanijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umugabo uri hurira cyane atari umurambo w'umuhungu we mu muhanda. Igisirikare cya Israel kivuga ko habaye akabazo ka tekinike mu gihe cyashakaga kurasa umwe mu baheza nguni w'umuyisilamu. Avuga kuri iyo gahunda, Ehud Olmert wahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel yanenze uwo mugambi mushya ugamije guhuriza hamwe amagana ibihumbi by'abanyapalestine mu gace kamwe ka Gaza kegereye umupaka wa Misiri. Yaburiye ko icyo gitekerezo gishobora gufatwa nk'ahantu ho gufungira no gutoteza abantu. Inkuru ya Yolande Nere. Dukomereze ku mugabane wa Afrika. Perezida Paul Biya wa Cameroon w'imyaka 92 y'amavuko akaba hari nawe kandi mukuru w'igihugu kuze kurusha abandi mu myaka ku isi, yatangaje ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Mu itangazo yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryakeye, yavuze ko hashaka indi manda izaba ari ya 8 ngo kubera ko yabisabwe na benshi cyane bo mu turere 10 tw'igihugu cya Cameroon nabo muri diaspora. Ni inkuru ya ku rubuga rwa BBC mugezweho na Fenega Kwaya. Ku rubuga nkoranyambaga, Paul Biya yanditse ati: ndi umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10.
arongera ati mwizere ko ubushake bwanjye bwo kubakorera bujyanye n'uburyo ibibazo duhanganye nabyo bikomeye. Ubutegetsi bwa Paul Biya agiye kumaraho imyaka 43 bwakomeje kuregwa ruswa, kunyereza umutungo wa leta, imiyoborere mibi no kunanirwa gukemura ibibazo by'umutekano. Kwiyamamaza kwe gukurikiye gushwana na bamwe mu bahoze ari inkoramutima ze muri politike mu gace k'amajyaruguru ya Cameroon zagiye zimufasha gutsinda amatora yabanje. Paul Biya ntaratsindwa amatora na rimwe, naramuka atsinze n'aya ngaya yimirije azategeka iyindi myaka 7 ishobora kuzarangira abura umwaka umwe gusa kugira ngo akwize imyaka 100. Mbere yuko atangaza iki cyemezo, muri Cameroon no hanze yaho hari benshi bari bakomeje gusaba yuko agira uruhande akava ku butegetsi akareka hakaza abakiri bato kumusimbura. Mu minsi ya vuba bamwe mu bari hafi cyane ye muri politike bavuye mu ruhande rwe batangaza yuko nabo nyine bashaka kwiyamamaza. Abo barimo Issa Chiroma Bakari wahoze ari inshuti ye y'igihe kirekire. Mu kwezi gushize yeguye muri guverinoma avuga yuko agiye kwiyamamaza kugira ngo azavane Paul Biya ku butegetsi. Chiroma yavuze yuko ubutegetsi bwa Paul Biya bwagambaniye icyizere bwahawe na rubanda, nuko akaba yarahisemo kujya mu ishyaka risanzwe ritavuga rumwe nabwo. Witwa Bello Buba Maigari, uyu we ni umushikiranganji w'ubukerarugendo, nawe nyine wabaye inshuti magara ya Paul Biya igihe kirekire. Mu mpera z'ukwezi gushize nawe yatangaje yuko aziyamamaza. Aba babiri bari ingenzi mu butegetsi bwa Paul Biya, bombi bakomoka mu majyaruguru y'igihugu. Dukomereze mu karere k'ibyaga bigari. Ubwoba kwikekana ni bimwe mu birangwa ku mutumba wa Gasarara uri muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura mu Burundi. Nyuma y'indwi 2 habaye ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu 6 bakekwaho uburozi. Uretse ko ababuza babo ubwanwa bwafutse umunwa, hari n'inyandiko zitagira umukono ziguma zitorwa irya nino kuri uwo mutumba ziriko amazina y'abandi bakekwa ko uburozi zikanabagabisha. Abajejwe intwaro n'umutekano bamaze iminsi mwisekeza ryo kugerageza kunywanisha no guhumuriza ababa mu bucimbiri 6 bugize Gasarara. Gildas Nkundimpundu yishikiye kuri uwo mutumba maze adutegurira inkuru ikurikira. Namuyomba havyumviye ko bamwishe papa azira ngo numurozi. Nukuri yarabuza amahoro avuga ati none je nkora iki? Avuye yarari n'ikidugumba n'akantu n'inzara acayira. Uyu ni Odeta Ntirampeba yiciwe se na nyina mu bwicanyi buherutse kubera ku mutumba Gasarara, komine Nyabiraba, intara ya Bujumbura, mu rwikeko rw'uburozi. Ahasi cyasanze barajyaguye bamaze kubica, ntasho yaragishoboye kuvuga nta na kimwe. Wasanze namusanze yaje kuraba inzu abavyeyi biwe bahora babamwo. N'ahantu munsi y'umusozi muremure cyane. Kuva bagandaguwe ino nzu irugaye nta nagakacira. Igihe ntashika Odeta n'umwana mu mugongo yari karaharamba ku igufuri agerageza kuyugurura. Nubwo bitoroshe yemeye kunganiriza. Papa na mama baba ngaha, inzu nkuru yariye igikoni cyarici icyo hiyo ahaye hajya karakazu nyene batungiramo inkoko akana ko kubera papa yakora ibintu by'imyuga, yakora imyumvuri, agahoma amasafuriya kenshi rero kugira ntagorane mu gikoni wasanga ari muraka niko yakoreramo ivyo bintu yakora. Uwa 30 ruheshi nigenekerezo ntibagirirwa kuri Odeta nabo bavukana. Niho abantu 6 harimo abavyeyi biwe bagandagurwa n'umurugwi w'abanyagihugu bashavuye ubikeka kuburozi. Odeta nabo bavukana ntibari hafi. Ikimutuntuza gusumba ngo nuko namuyomba wiwe yarasanzwe arongoye Gasarara yaciye atabwa mu mvuto ngo kandi gihe vyaba atariho yari. Twari mu mirima nyene gukora, twe twageze gushika mu ngo dusanga ibara ryaguye twumva ati bana kababishe, urabo baturiye ngo arabo bayishishiza amabuye n'inkoni. N'uwo mukuru w'umutumba nyene iyo yari mu ndimiro mu masa 9 yose zirenga yarakiri mu mirima nyene ntiyari bwashike. Amaze gushika rero niho yaza yumva ati yamara mu Gasarara ibara riraguye bimeze uko. Yari kurumva hageze aho hakorwa amatohoza yafashwe mu bandi, nawe nyene murumva ko ari mu mpimba afunze. Kuva ubwicanyi bubaye icuka cifashe nabi mu Gasarara. Bamwe mu banyagihugu barara rubunda.
vyunyurwa n'inyandiko zitagira umukono zitorwa ijya nino zitera ubwoba bamwe mu banyagihugu. Abajeje intwaro n'umutekano bamaze iminsi bagirisha inama z'umutekano mu ntumbero yo kugarukana ituze. Yego tugira amahoro. Tugira amahoro n'umutekano. Mu bafashe ijambo bwa mbere harimwo umukuru w'ikirindiro c'abapolisi. Twe twaje ngaha kugira tubacungere umutekano, ibintu byabaye ntibizosubira. Hariho abantu numvise ngo batarara mu mazu bagifise ubwoba. Nimuhumure, twaje kubaremesha tubabe hafi mu bihe bibi na vyiza. Nga nibaza ko ivyo bintu bitazosubira. Ubu rero hafashwe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba Sylvie Niyonzima. Mugenzawe akagira ingorane uno munsi kuva kwiteke y'uwo munsi nyuma y'ibi bintu bibaye. Umenye ko we nawe uzobibazwa. Abo wabuze umuntu agaca yiyumvira ati jenze kwihora kuri naka. Yumve ko umutekano n'ubundi azowubazwa ntibazoshamwa ngo nuko yabuze umuntu koko ngo hapfu yundi muntu muri ako gace. Bumve rero ko umutekano urahari. Yemwe urahari gusa twarasabye ati ababuze abantu nibikureho bace ku mazi hama basubire mu mirimo bahoramwo. Abasigaye abagwaye nabo ari kwa muganga bariko baramuvura turabona ko azotwara mitende bisanzwe kageze iki gihe. Ubwicanyi bwabaye kwigenekerezo rya 30 ruheshi mu Gasarara bwoba bwatewe no gushegeshwa kw'abanyagihugu kubera imfu zitandukanye zagiye ziba mu buryo budasiguritse bakikeka ko ari uburozi. Bamwe bavuga ko bagiye bitura intwaro ariko ngo bitigeze biha agaciro hahava hadukiramwo ingeso yo kwihanira. Gildas Yihunda Impundu mu Gasarara. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Tugeze ku isaha ya saa 12:46 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC Londres ni saa 11:46. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Mwabyumvise mu camaki y'amakuru, umurambo wahoze ari umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari utegereje mu gihugu cye cy'amavuko aho agomba gushyingurwa muri leta ya Katsina. Buhari w'imyaka 82 yapfuye ejo ku cyumweru aguye mu bitaro bya hano i Londres mu Bwongereza. Umukuru wa leta ya Katsina yavuze ko Buhari azashyingurwa mu mujyi wa Daura uri muri iyi leta ya Katsina. Umukuru wa Nigeria Ahmed Tinubu yavuze ko azitabira ishyingurwa ry'uyu wamubanjirije ndetse anatangaza icyumweru cy'icyunamo mu gihugu hose. Ni inkuru yateguwe na Jean Claude Mwambutsa. Vice President wa Nigeria Kashim Shettima ubu uri kumwe n'umuryango wa Buhari aho yaguye mu Bwongereza yatangaje ko yamaze kumvikana n'umuryango ko uwahoze ari perezida wa Nigeria agomba gushyingurwa mu mujyi wa Daura aho akomoka. Yavuze ko umurambo wa Buhari uzagera aho akomoka ku munsi w'ejo ku wa kabiri kandi ko azahita ashyingurwa. Ku ikubitiro byari biteganijwe ko Buhari ashyingurwa kuri uyu wa mbere ariko byigizwa inyuma gato kugira ngo abantu benshi bazashobore kwitabira uyu muhango. Urugo rwa Buhari ruri mu mujyi wa Daura ubu rwuzuyemo imbaga y'abantu baje kumwunamira barimo abo mu muryango we, inshuti ndetse n'abandi bategereje ko umurambo we ugera muri Nigeria. Kashim Shettima yavuze ko Buhari yazize urupfu atasobanuye urwo ari rwo nyuma y'uburwayi bw'igihe gito mu mujyi wa Londres. Hari hashize igihe ariko bivuga ko ubuzima bwa Buhari budahagaze neza. Nubwo yabaye umukuru w'igihugu, Buhari ngo ntazashyingurwa na leta hashingiye ku mahame y'idini ya Islam. Buhari ngo azahita ashyingurwa vuba na bwangu nk'uko byemezwa n'umwe mu bigisha b'iri dini, Abdullahi Garangamawa. Ubutumwa bw'akababaro bwakomeje koherezwa ku bwinshi nyuma y'urupfu rw'uyu wabaye umusirikare mukuru wa Nigeria ndetse akaba yaranayoboye iki gihugu inshuro ebyiri, ku nshuro ya mbere nka generali wafashe ubutegetsi ndetse n'inshuro ya kabiri nka perezida watsinze amatora. Goodluck Jonathan nawe wabaye perezida wa Nigeria agatsindwa na Buhari mu mwaka wa 2015. Yavuze ko ari umuntu wakundaga akazi cyane kandi atirebaho. Naho General Babangida nawe wayoboye Nigeria ahiritse Buhari ku butegetsi mu mwaka wa 1985 nawe yashimagije uyu mukambwe avuga ko yakomeje kuba urugero rwiza rwo kwicisha bugufi no mu gihe cye cy'izabukuru. Umukuru w'igihugu Bola Ahmed Tinubu
watangaje ko azitabira umuhango w'ishyingurwa rya Buhari yatangaje iminsi 7 y'icyunamo ku rwego rw'igihugu. Mu itangazo ry'akababaro ryasohowe na leta havuzwe ko Buhari agomba guhabwa icyubahiro, amabendera akazamurwa kugeza muri 1/2 muri iki gihe cy'icyunamo cyatangiye ku munsi w'ejo. BBC gahuzamiryango umva ubundi buryo ushobora gukurikirana ibiganiro byayo. BBC gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC gahuzamiryango kuri podcast. Reka noneho tubagezeho ubutumwa bw'umwe mu batwandikiye ashakisha uwo mu muryango we baburanye. Yitwa Ndarutse mwene Mperekeje Samuel na Mukakimenyi Saverina, bamvuka mu cyahoze ari komine ya Byumba, ubu ni muri Giti Gicumbi. Narangishaga umuvandimwe wanjye nkeka ko aherereye i Paris, witwa Bugingo Jean Baptiste mwene Rutagambwa na Mukaruhuga uvuka muri komine ya Byumba. Aba nifuza ko nyine wamenya amakuru yamuza nawe nkamugezaho ubutumwa abavyeyi be bansikiye. Wamenya amakuru se cyabamubona yanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp tangira akamenyetso ko guteranya 25 078 01 55 465 cyangwa kuri email ya uwingabi@gmail.com. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, ariko umutima wawe uruhijwe n'iki? Gukunda umusore mweze nka Chris biransaba imbaraga ntafite pe. Byiza rero reka mureka mvira mu buzima wenda mbona amahoro y'umutima. Ubuzi ko ibyo ushaka gukora ari kurya inka yose ukananirwa n'umurizo rero. Urananiye sori, urananiye pe. Chris tumaranye igihe naramugenzuye ndamumenya kandi ntazi ko namumenya. Hari inenge se nyine wamubonyeho? Ni 12:45 kuri BBC. Reka twumve ibivugwa ku mbuga z'imikino ni makuru tugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuzamiryango. Mwireho neza abakunzi ba BBC. Mu mikino ikipe ya Chelsea niyo yegukanye igikombe cy'isi cy'amakipe. Rutahizamu wa Chelsea Cole Palmer yafashije ikipe kunyagira Paris Saint-Germain ibitego 3-0 yegukana igikombe cy'isi. Uyu mukinnyi yo hagati utahizamu w'Ubwongereza yatsinzemo ibitego 2 mbere yuko atanga umupira wabyaye igitego cya gatatu aho umukinnyi mushya wa Chelsea Joao Pedro. Ni mu gihe ntawakekaga ko ikipe ya Chelsea yapfunyikira Paris Saint-Germain, ikipe yagaragaza ko yabuze uwayihangara nyuma y'iminsi mike itsinze Inter Milan ibitego 5-0 ku mukino wa nyuma wa Champions League, kandi heruka gutsinda Atletico Madrid ibitego 4-0, Bayern Munich 2-0, inapfunyikira Real Madrid ibitego 4-0 muri iki gikombe cy'amakipe. Cole Palmer niwe mukinnyi wa gatatu wa Chelsea watsinze ibitego byinshi ku mukino wa nyuma muri iki kinyejana, asanga Didier Drogba watsinze nawe ibitego 2 ndetse na Eden Hazard. Hagati aho perezida wa FIFA Gianni Infantino avuga ko igikombe cy'isi cy'amakipe ari cyo gikombe cyabayeho cyiza ku makipe ku isi nubwo abantu benshi banenze iri rushanwa. Infantino uyobora urwego ruyobora umupira w'amaguru ku isi FIFA kuva muri 2016 avuga ko iri rushanwa ryinjije amadolari arenga miliyari 2, ibi ngo bikaba bihwanye n'agaciro ka miliyoni 33 z'amadolari kuri buri mukino.
agereranya iki gihe cy'umupira w'amaguru nka zahabu, aho avuga ati igihe cya zahabu ku mupira w'amaguru cyatangiye. Aya magambo ya Infantino aje nyuma y'ibyumweru bike uwahoze ari umutoza wa Liverpool Jurgen Klopp avuga ko igikombe cy'isi cy'amakipe uyu mwaka cyimukiye mu mpeshyi kikagera ku mubare w'amakipe 32 aricyo gitekerezo kibi cyashyizwe mu bikorwa mu mupira w'amaguru. Imikino myinshi ntiyitabiriwe cyane, aho imyanya irenga miliyoni itari yicayemo abantu ku bibuga muri iri rushanwa. Abakinnyi nka Jude Bellingham, Reece James na Enzo Fernandez banenze cyane ikirere kubera ubushyuhe bwinshi n'ubuziranenge bw'ibibuga byo muri Amerika. Nkiri ku bigendanye na FIFA, ihuriro ry'abakinnyi ku isi FIFA Pro ntabwo ryatumiwe mu nama yiswe y'ingenzi perezida wa FIFA Gianni Infantino yagize ku mibereho y'abakinnyi, aho hemejwe ko hazajya hatangwa ikiruhuko muri shampiyona cy'ibyumweru byibuze 3. Inteko nyobozi y'umupira w'amaguru ku isi yatangaje ko ibiganiro byo kuwa gatandatu i New York mbere y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amakipe byakemuye ibibazo by'ubuzima bw'abakinnyi, harimo ibibazo bikomeye bigendanye n'ingengabihe y'imikino mpuzamahanga. FIFA yavuze ko hari ubwumvikane ko hagomba kubaho byibuze amasaha 72 yo kuruhuka hagati y'umukino n'undi, kandi abakinnyi bagomba kuruhuka byibuze iminsi 21 nibura muri buri mwaka wa shampiyona. Ni mu gihe FIFA Pro yo yari yasanze ko abakinnyi bahabwa iminsi 31 y'ikiruhuko. FIFA yashimye ibiganiro bitanga umusaruro Infantino n'abandi bayobozi bagiranye n'abahagarariye amashyirahamwe menshi y'abakinnyi baturutse hirya no hino ku isi. Ariko BBC Sport yo yabwiwe ko nta muyobozi watumiwe muri iyo nama aturuka mu ishyirahamwe ry'abakinnyi babigize umwuga ribarirwamo abakinnyi barenga 66,000 b'abagabo n'abagore ku isi. Yewe ngo nta nabo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru wabigize umwuga rihagarariye abakinnyi bo mu Bwongereza na Wales batumiwe, kandi ngo ntibisobanutse uburyo amasezerano ayo ari yo yose yagezweho nuko agomba kubahirizwa. BBC yabwiwe ko ubuyobozi bwa FIFA Pro bunenga inzira iganisha ku itangazwa ry'icyo cyemezo, ndetse nta nubwo yemera bamwe mu bayobozi bagaragara ku ifoto yafashwe nyuma y'inama. Soreze muri tenisi, nimero ya mbere ku isi umutaliyani Yannick Sinner yihoreye atsinda umunya Espagne Carlos Alcaraz wari uherutse kumutsinda ku mukino wa nyuma w'irushanwa rya French Open rizwi nka Roland Garros. Yannick Sinner w'imyaka 23 uyoboye isi ya tenisi yegukanye ikamba rye rya mbere rya Wimbledon atsinda Carlos Alcaraz 7-1 umukino wamaze amasaha 5. Ku ruhande rw'abagore, Iga Swiatek yegukanye igikombe cya mbere cya Wimbledon atsinze umunyamerikakazi Amanda, ndetse anandika amateka yo kuba umugore wa mbere hashize ikinyejana wegukanye umukino wa nyuma nta guta inota na rimwe kuri final. Yatsinze 6-0 na 6-0. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Je nitwa Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Mu kubasezera nababwira ko amakuru aturuka mu bitaro byo muri Gaza avuga ko uyu munsi abanyepalestina batari munsi ya 20 baguye mu bitero bya Israel byibasiye iyo ntara. Naho Perezida Paul Biya wa Cameroon w'imyaka 92 akaba ari nawe kandi mukuru w'igihugu ukuze cyane mu myaka kurusha abandi ku isi, yatangaje ko haziyamaza mu matora azaba mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka, akaba azaba ari manda ya 8. Ubwoba ukwikekana ni bimwe mu birangwa ku mutumba wa Gasarara uri mu komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura mu Burundi, nyuma hindwi zibiri habaye ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu 6 bakekwaho uburozi. Uretse ko ababuze ababo ubwanwa bwapfutse umunwa, hari n'inyandiko zitagira umukono ziguma zitorwa irya nino kuri uwo mutumba ziriko amazina y'abandi bakekwaho uburozi, zikanabagabisha. Ariko abajejwe intwaro n'umutekano amaze iminsi mwisekeza cyo kugerageza kumwanisha no guhumuriza ababa aho ngaho. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane witamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje no ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com. Amakuru kuri radio na hejo ku masaha nkaya. Mwakoze.